Amahoro nshuti bakundwa, amahoro avanye aho muherereye, mushobora kuba mwiriwe canke mwaramutse. Rero uyu munsi tugira dusabikanye ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubugingo, ijambo ribohora, ijambo rituma dusubirana intege, na cyane cyane ko tugiye kuraba ijambo rikomeye rivuga ngo mbega kubera iki Satani agwanya ubugingo bwawe. Imbere ko dutangura kwigira hamwe iri jambo ry'Imana, mureke dusenga Imana. Uragororoka Mana nziza, uragororoka mu nyisi n'ijuru, ngwino vugane natwe maze twihishurire mu izina rya Yesu. Amina. Ijambo tugiye kwibanda ko turisanga mu Migani 6 umurongo wa 25 na 27. Ntukipfuze ubwiza bwiwe mu mutima wawe, kandi ntagufatishe ukubongeka ingohe ziwe, kuko kubw'amaraya umuntu afutana gushita asigaye ku kamanyu k'agatsima, kandi umusambanyikazi ahiga ubugingo bw'igiciro. Iyo uriko uraraba iri jambo riko ritwereka uko Satani arondera umuntu. Ntabwo Satani arondera umuntu adafise icamaze muri societe canke mu gihugu canke mu kibano. Satani arondera umuntu afise agaciro, kubera ko ijambo litubwira ngo uyo maraya arondera ubugingo bw'agaciro, bisobanura ngo arondera umuntu ngira kamaro. Muribuka uyu mwana w'icangazi amaze kubwira se ngo muhe itunga ryiwe, yaragiye amaze kugenda ashitse iyo mu mahanga atangura konona ibyo yari yatwaye. Ariko mwibuke ko niyo bari kuguma muhira, byasobanura ko ubwo butunzi bwari kugira ico ufashije umuryango. Ari gitangaza, uzosanga uyu mwana yatwaye ubutunzi bwose kuko bwari ubw'igiciro, acaragenda arabwonona kuko nawe yari w'igiciro, aca arafutana. Mu yandi majambo rero, igihe Satani ariko atera imyami kuri wewe, no kubera ko urw'igiciro. Niyo mpamvu ngo ubwiza kumenya mbega imbere y'Imana mpagaze gute, mbega kubera iki iyi myami ndiko ndayiterwa, mbega hari ico Satani andondera ko kiba gihari, kubera ko hamwe Satani atogutera ntiyobona uko yigamba. Rero kubera ko wahabaye uw'igiciro ukaba ubushikamye, vyamubereye kudafata ingingo idasanzwe kuri wewe, kubera ko usanzwe ufise Kristo Yesu yafashe ingingo idasanzwe ku bugingo bwawe. Rero nshuti mukundwa uri kurankurikirana, ni vyiza kumenya ngo intambara uri kuragucamwo no kubera ko Satani yabonye koko mu minsi iri imbere, mu mwanya runaka uzoba uri umuntu adasanzwe, uzoba uri umuntu akomeye. Kubw'ivyo ndagutera umwete mugenzi, ndagutera umwete kugira ngo guma ku rutonde rw'Imana, guma ku mwanya wawe. Igihe Satani yakurondera akubura, Imana yo izoba yarakwifatiye mu kiganza. Mu yandi majambo rero, no gutera umwete ukavuga ati fata ubugingo bwanje mwami, kugira ngo ubwo bugingo bwanje umaze kubufata ubwiganzire. Umaze kubwiganzira nanje ndagukorere. Satani niyandondera mbure, ariko mpwemu wawe niyandondera asanga yiteguye gukorana nawe mu izina rya Yesu. Mwamenye namara bahezagire kandi abahumugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Dusenga Imana. Uragororoka Mana nziza, uragororoka Mana mutware, tugushimiye ku ijambo rizima itumenyesha ko Satani turondera ari uko tubatora igiciro. Ngwino vugane natwe duhumugisha, uduhe kumenya kugwana intambara tunesha mu izina rya Yesu. Amina.